ngo hari abigisha bamaze kwitura umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Aha rero ngo ni mu nyuma yaho sendika kosesona ibasaba kuzinjira muri iyo sendika kandi ngo bakazotozwa amafaranga buri kwezi. Mu mugwi CNIDH umukuru wawo Dr. Sixte Vinyi Nimuraba mu gihe ariko aha ikiganiro amenyesha makuru akaba yashikirije ko hari umugwi bamaze gushiraho ugiye kwiga neza ico kibazo mu ntumbero yo gutorera inyishu ayo matati. Reka tumwumvirize. Itangazo ryo kuwa 10/0/2020 ryerekeye gushinga no kwinjira mu ishirahamwe ni uburenganzira si agahato. Haraheze imisi umugwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ushikirizwa imyidogo y'abigisha bamwe bamwe ngo bashaka kwinjizwa ku nguvu mu runani rw'amasendika mu ntumbero yo gufatana mu nda kosesona mu mfunyafunya. Kubera umugwi w'igihugu utaratororokanya ivyemezo vyose bishoboka, ntidushobora kwemeza canke guhakana ivyo bivugwa imbere y'uko tugira amatohoza. Ariko dutegerezwa kwibutsa abo ari bose ko gushinga no kwinjira mu ishirahamwe ari uburenganzira atari agahato. Kuri ubwo burenganzira bisigura gushinga ishirahamwe, kwinjiramwo canke kutaginjiramwo. Ugushinga amashirahamwe biri mu burenganzira bwo kwishira no kwizana kw'abantu. Amasendika ni amashirahamwe aharanira inyungu rusangi harimwo uburenganzira bw'abakozi mu bisata barimo. Gushinga sendika no kwinjiramwo birakingiwe n'amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwashizeko igikumu hamwe n'amategeko agenga igihugu cacu c'u Burundi. Amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira mu buzima bwa misi yose n'ivya politike mu ngingo yayo ya 22 agace ka mbere riratomora ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwiyunga n'abandi atagahato karimwo nko gushinga amasendika no kuyinjiramwo kugira ngo akingire inyungu ziwe. Amasezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu y'akazi OIT inimero 87 kuvyerekeye ubwigenge no gukingira uburenganzira bw'amasendika mu ngingo yayo ya 2 iratomora ko abakozi n'abakoresha atanumwe avuyemwo bafise uburenganzira ataruhusha babanje gusaba bwo gushinga amashirahamwe bifuza no kuyinjiramwo, gusa bakubahiriza amategeko yayo ayagenga statut. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yayo ya 19 riha agaciro k'amategeko amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwashizeko igikumu. Riratunganya kandi mu ngingo yaryo ya 37 uburenganzira bwo gushinga amasendika no kuyinjiramwo hamwe n'uburenganzira bwo guhagarika akazi droit de grève. Itegeko rigenga akazi mu Burundi riremera uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe no guharanira inyungu rusangi z'abakozi ari naryo hangiro ry'ishirahamwe mpuzamakungu ry'akazi OIT. Mu ngingo yaryo y'indwi handitse ngo abakozi n'abakoresha bafise uburenganzira bwo kwitunganya atankomanzi
hubahirijwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, ibwirizwa shingiro, amategeko n'izindi ngingo ziyunganira kugira ngo baharanire inyungu zabo. Umuntu wese arashobora guharanira uburenganzira n'inyungu vyiwe biciye mu bikorwa vy'amasendika. Iyo ngingo irongera ko amasendika n'urunani rwayo bishingwa kandi bikinjirwamwo atagahato ku bakozi no ku bakoresha. Twihweje amategeko y'igihugu na mpuzamakungu, kwinjira mu ishirahamwe ni ku bushake bw'umuntu, nico kimwe no kuyavamo. Nta ngingo n'imwe y'itegeko ikandamiza abantu canke imigwi y'abantu kwinjizwa mu ishirahamwe ku nguvu. Mu ntumbero yo kugira amatohoza kuri ivyo bivugwa kuri kosesona, twagomba tubamenyeshe ko twashinze umugwi w'abantu 5, ni ukuvuga abakomiseri 3 n'abandi bakozi 2 bo mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, kugira begere abidoga n'abarongoye urwo runani, hanyuma bamenye imvo n'imvano yavyo, kandi bategerezwa gushikiriza icegeranyo mu kiringo kitarenga imisi 7. Mu kurangiza, twashaka tubamenyeshe abo bose bifuza kwitura CNIDH kugira ngo bashikirize inkuru zijanye no guhohotera agateka kazina muntu, na cane cane kuvyerekeye uburenganzira bwo gushinga no kwinjira mu masendika, ko uzobakirana ugweze amasaha 28 ku 28 imisi 7 kundwi. Hari uburyo bukurikira bwo kutwitura. Ubwa mbere kuvyandika, ubwa kabiri kuza ugashikiriza ku biro bikuru i Bujumbura canke mu buserukwizi bwa CNIDH buri Gitega, Ingozi n'Makamba. Ubwa gatatu guhamagara ku murongo utariha nimero 22 27 71 21, hiyongerako kandi na WhatsApp mu 68 22 67 67. Twese hamwe duteze imbere agateka kazina muntu. Murakoze. Yabajije ikibazo kijanye n'amakenga ko hoba harimwo gukoresha inguvu no guhonyanga agateka kazina muntu. Nibaza yuko ibi tutosha dushoka tuvyishura ubunyene imbere yuko umugwi twashizeho ugira amatohoza akwiye. Mugabo umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu urinze ufata ingingo yo gufata abakomiseri 3 n'abakozi 2 kugira ngo barabe ico kibazo, ni kuvuga ko abatwituye twabonye yuko ari benshi, kandi umuntu yarinze aza ku mugwi ntidushobora guca dufata ibintu yatubwiye minenego. Nico gituma amatohoza atereza gukorwa kugira ngo turabe ingene vyagenze, kugira ngo ayo mashirahamwe yinjize abigisha, hanyuma tubone n'ivyakoze ko hari amategeko y'abarenganye canke atayari. Mugabo igikuru mu bijanye n'agateka kazina muntu twabivuze mbere, niyo ngingo ya mbere uravye n'amategeko ajejwe agenga ibijanye n'amasendika. Article ya mbere niyo ivuga ko umukozi uwo ari we wese afise uburenganzira bwo kwinjira mu ishirahamwe canke muri sendika, mugabo arafise n'uburenganzira bwo kurivamo naho yoba yaraginjiye. Ni ukuvuga rero yuko twebwe dutereza kuraba neza uwo mugwi nico ujejwe kuraba ko abantu bagishijwe inama kandi bakavyiyemerera. Nshangira ko nishurano wabajije ati mu gihe amatohoza yo kwerekana yuko abo bantu batagishijwe n'inama, nibaza yuko amategeko mu Burundi ariho. Ni icambere ni ukuraba yuko abantu batunganirizwa.
usanze baragukuye amahera ku mushahara atagushaka kwiwawe kurimo utavyemeye, nibaza ko icambere no kuyasubizwa. Kandi abajejwe abize amategeko barabizi, si kuyasubiza gusa mu gihe warenganijwe hariho n'agashumbusho. Ivyo rero bizovana n'ivyo basanze amatohoza azokwereka. Hanyuma igikuru nuko ababijejwe cyane cyane mu bucamanza canke mu ntwaro bamenya ko ikibazo kiriho, kandi nibaza ko bakizi ko kiriho, hanyuma kigakurikiranwa. Ego ncangira ko niki kijanye n'aba bafashwe bagafungwa. Ego mwatubwiye ko hariho abafashwe cyane cyane mu ntara ya Rutana. Twarumvise ko hariho uwitwa Manuma Antoine n'uwitwa Gerard Niyongabo, umwe aserukira CGPBU, uwundi aserukira CPDIC. Hanyuma abo bantu mu bisanzwe iminsi iracari mike kugira ngo umuntu agire icyo abivugako. Amatohoza murazi iminsi asaba kugira ngo responsabilité zibe établie. Igikuru nuko umugwi wamaze kumenya ikibazo hanyuma ugatangura kugikurikirana. Ujya mu gitwashizemo so kugira ngo bavuge ingene amashirahamwe yagiyeho yagusa, no gukurikirana turabe ko hariho n'abandi bantu bashobora kuba bari ko bararenganywa. Ego ubu turiko tuvuga aba babiri, ntituramenye ko mu ntara zindi atabindi nk'ibi vyabaye. Ni kuvuga rero turakeneye ko twiha umwanya hanyuma n'uwo mugwi tukawureka kugira ngo uje kugikorwa. Hanyuma nico gituma twafashe iminsi mikeya, iminsi ndwi burya n'imisi mike cyane kugira ngo baje kugikorwa hanyuma batubwije. Kandi si kuvuga ko gusa kuja gutohoza, ni kuvugana kandi n'inzego zitandukanye z'igihugu, kuko ikibazo nk'iki kimaze kuba burya haba hari hagahatse. Inzego z'igihugu rero duteza kuzishikira kugira ngo tuganire iki kibazo. Kuba kubona bafunzwe nta kwihuta kuba kuri mu gihe muri kukipi mpuzamazi atangurike. Haciye umwanya muto cyane kuva abantu bafunzwe gushika ubu ntituranamenya neza. Hariho abavuze mugabo vyiza sukumva umugwi umwe. Haracari umwanya mutoyi ku buryo amatohoza kibandanya. Nibaza ko kugira tugisho tubivuze ko nuko twoba twanje kumviriza baba abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane, baba abajejwe amasendika, eka bose hamwe mbere n'ubushikiranganje kugira ngo dutahure neza imvo n'imvano z'iryo hagarika. Hari ikibazo kijanye na Parseme na BRTP nayo nyene yahagaritse. Ico no kugira nuko umugwi w'igihugu tahagaze, ntiwahagaritse ibikorwa. Muri abo bose nibaza ko bose tumaze kubashikira kandi turamaze kuganira, hanyuma turiko turakora ibishoboka kugira ngo dutahure icyatumye bahagarikwa, hama turabe ko amategeko yakurikijwe. Naho nyene nico kimwe, dusanze amategeko atakurikije turasaba abafashe ingingo, burya nta muntu atisubirako bakisubirako. Hari umugabo arashinzwe ko ahandi hashinzwe umugwi w'igihugu ujejwe abatakazi na muntu ufise uburyo bwinshi bwo gukora. Si kuvuga ko ikintu cyose kibaye gikorerwa mu mugwi, hariho ico twita role consultative. Iyo nayo si ngombwa ko hagenda y'umugwi. Ni kuvuga ko hariho dufise abakomiseri indwi kandi umwe wese arafise ivyo ajejwe. Ni kuvuga ko ico ni ikintu kiriko kirabandanya, ntidushobora kubabwira ubijejwe mugabo menya ko hariho abantu bariko barakorera kuri ico kintu.